Ikigo gitangirwamwo amategeko y'ingwano ku basirikare b'u Burundi nico igitero umuhari RED TABARA uvuga ko cari simusiga catumbereye kikaba cabaye isaha 9 z'ubuca kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 25 Munyonyo umwaka wa 2024 ahitwa Rubwebwe Tawundi muri segiteri ya Mwenga Imagunda kubw'itangazo ryasohowe kuri wa 26 Munyonyo ritewe ku mukono na Patrick Nahimana umuvugizi wa gisirikare uwo muhari intwazangabo 9 zarishwe harimwo iyipete rya koroneli yarirongoye ico kigo hamwe n'icegera ciwe muri iryo tangazo kandi bavuga ko ibikoresho vyinshi vya gisirikare vyafashwe muri ivyo hakaba harimwo inkoho nini zine bita mitrailleuse zibiri bita fusil mitrailleur mu gifaransa 𝐹𝐺 mu majambo avunaguye inkoho ngendanwa zibiri zo mu bwoko bwa AK47 inkoho itera ibisasu bita grenade hamwe rero n'ibikoresho vyo gutumatumanako amakuru uwo muhari uvuga ko uharanira intwaro ishingiye ku mategeko utomora kandi ko wafashe ivyangombwa vy'izo ntwazangabo zari zijejwe ico kigo catewe ari naco catangirwamwo amategeko y'intambara mu gusozera itangazo ryawo umuhari RED TABARA uhamagarira abari mu ntwazangabo zo mu gisirikare c'u Burundi FDNB guhitamwo hagati yo kudahemukira indahiro yabo zijanye n'iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro hamwe no kudahemukira akagwi uwo muhari ufata nk'agatwaza umukazo hamwe n'akabicanye kubw'ivyo mu ruganda rwa radio RPA ntitwashoboye kuronka gasupari baratuza havugira igisirikare c'u Burundi kugira ngo atanga umuco hagati Ariko kibicishije ku rubuga rwa X ubwo rwego rwo kwivuna abansi ruvuga ko itangazo ry'umuhari RED TABARA ryuzuyemwo ibinyoma ko ahubwo ari uwo muhari wahatakarije vyinshi igisirikare c'u Burundi kikemera ko vuba kigiye kwerekana ku mugaragaro intahe z'abagwanyi b'umuhari RED TABARA bafashwe hamwe n'abishikanye mu gihe bari ku rubuga rw'intambara.